mugabo ababaraba barabona ko benshi muri abavoye Isho novuga nuko abaririmbyi nibo bayiha iyo image ni nk'umuntu wasanga umuririmbyi nka Alvin asohokera kuri restaurant ndagaswe akicara akinywera akaboregwa agatubwenge agacatangura gutukana ivyo bintu vyo biriko birata image yacu mugatwe ko abamwo base nyene kubera ego arashobora kuba mu base ariko hari abantu babigira nka reality babibamo kuko kuntu nyene baba inka lifestyle yabo ni batorera aho baja wotumu wicara muhira ukarinda iyo show kwigusanga muhira hari strategy nka Satbiazani irigwa mu nzu ariko arakora asohotse hanze abagiye gukora business rero nico kintu nyene abantu dukwiye nyene kwi branding the branding bakunze Magic TV muraho murakomeye kuri micro nekunda Ange Minouche muraho ikaze muri Magic TV hama nkuko mubimenyereye iyo turi ngato dufite umutumire twatumiye umutumire w'uno munsi n'umuririmbyi w'umurundi bona jewe sindamumenyereye cyane ariko ndashaka atwibwirire hamwe na mwebwe sino muvugira izina reka yivugire yongera naturamutse urameze neza ndakomeye kwizina banyita Lord Mafia izina ry'ubuhizi ariko izina abavyeyi bamaye ni Elise reka dufate Elise riri yarindi ntajyo none wari subiramwo Lord Mafia ni kirimi ki ni Congereza okay Elise urameze neza ndashimora yego karibu muri Magic TV murakoze cyane ndashimiye ko mwanyakiriye neza ndanezerewe cyane abanko mumenyereye gahunda ni yayindi ntirahinduka nuko tugira iki duteze imbere umuziki ndundi reka rero tuyage atubwire Elise nk'umuririmbyi amaze kwanza mu mwuga w'uburirimbyi igihe kingana gute ni imyaka 3 ariko nabitanguye kuva kera nkiri umwana narandika nkagira ama freestyle bamwitandu rya mujama yaririmba kera cyane umurapero murundi yarakomeye wa kera 90 agisohoka twaragira ama spectacle ku mashure ariko ivyatugendekeye ubu niwe Imana yaduhaye ubugingo turatangura nyene kubigira nk'umwuga amatwa nsumira Elise ntaba no mu Burundi oya je siba mu Burundi mba muri Norvège ariko naje mu Burundi nyene kugira ama video kugira menyekanisha umuziki wacu nganye hari ikintu kintangaza ukuntu abaririmbyi benshi bari hanze muba mushaka d'abord kuza mu Burundi gukoreraho cyane hari ababa batabazi muamuna mutokora cyane ngo mushore kumenyekana kuko uravye nk'abadaju ntibakenera ngo barinde kuza muri Kongo ego ariko biratandukanye n'igihugu buri mu nka Norvège ni uvuga ati bumviriza indirimbo bumviriza indirimbo country music umviriza indirimbo zabo z'abazungu nyene nasi novuga ati ntangure gukorera hariya ngire base hariya ariko ngarukini wacu gukorera ino kubera niho umuziki uco woroha kumenyekana handi canke bavanye n'ukuntu muririmba mushiramo ikirundi iki oya kuba dashiramo ikirundi ahubwo niho vyoca vyoroha ndibaza ariko biratandukanye uri kurakorera ino biroroha kubera gupushinga hariya kubera nk'abadaju ngira yuko daju yatanguriye kumenyekana muri France gusa n'abakongomani bamumenyekanishije muri France wow hari ikindi kintu dukunze kubona abaririmbyi benshi bo hanze mukunze kugira ugasanga nyimbari nk'aba iyo muje ngaha mu Burundi mugakora nka collabo imwe ugasanga iraryoshe irabaye hit mugaca usanga muri iyo yonyene muciye mugenda ugasanga ni indirimbo iryoshe mukoze nk'umuririmbyi yo ngaha ari nka Fizo canke nka Satbi uwo ari we wese asanzwe ari ngaha mu Burundi ariko mwaheza mushitse hariya mugaca muryama mugasinzira do muri uwo mwanya turibuka yandirimbo mugabo mwashitse hariya mugaca musinzira biva kuki hariya kuvuga ati umuririmbyi abariko arakora indirimbo gusa kenshi abaririmbyi bafise akazi bakora abandi bariko bariga rero kuvuga ati bagume basohora indirimbo back to back badafise studio home birabagunja rero baje basohora iyo ndirimbo ibaye hits bagenda hariya bagakora akazi kiwabo baca bibagira yuko hari n'umuziki bariko barakora kandi ata promotion baronga nziza ino baca babihe baca bavuga reka ngume niga ngume nkora amahera niyaza nzosubira ni nkizihe nguvu uri kurakoresha ku buryo uzoguma uhagaze neza naho uzoja usubira hariya inguvu ndiko ndarondera connection ngaha mu gihugu kandi jewe sinsohora indirimbo imwe ndakora ikintu nka AP umwaka ku mwaka indirimbo 10 nasohora hanyuma
Imana idufashije no tuzoguma dukorana n'abantu bino turabe ko twakubwireza umuziki wacu imbere. Uravye abaririmbyi b'abarundi niyihe ngorane wabasanzeho ku kintu c'ama clip kuko hari amwe mu murabona ibintu vyinshi ku kintu c'ama clip canke ikibiki uvuga ati ikiye donc barakibuze. Umuziki wacu warateye imbere mu maclip ahubwo ico novuga nuko dafite support nawe urakenera support. Yego uyikenera ha yego dafite support yavuze abarundi abino aho ngaha bo gupushingana ni nk'umuntu nka Fizo bafise connection nk'umuntu nka Awirorogo ariko naye muhe uyundi mubwira ati na wanje muhe nawe collab canke tumurondere indi connection kubera nawe ashikaho agiraho ashikani nawe ego urabibona no kuvuga ni dufise urukundo kandi wana dufise resources nyinshi nga nasoni rasinye umuziki w'umurundi no rero dutegereza twe nyene kwisuguma kwerekana urukundo kuronderera ama connection ufise connection ukaronderera undi muntu ukamufasha kuko dafise gufasha ariko umuziki wacu umuziki mwiza ama video ni meza cyane kandi turiko turakora ibintu vyiza cyane. Ni baha abarundi wifuza ko muzokorana mu iki gihe canke mumaze gukorana bande kwanze? Sinovuga ko tumaze gukorana ariko abo nifuza ni Fizo tarakorana ariko abandi turiko turabikorera. Abandi bose ni kuvuga hari uturi kuravugana Arafro turiko turavugana turako twokorana Satbi very nice n'abandi bo muri Empire Avenue turiko turarabumwe twobikora mari dufashije urumvura cyari ngaha fazi ufisigiye kinini ngaha ndakimaze ari umuziki gusa umuziki gusa na famille twari twikumbuye. Urifuza kuzokorana n'abanyarwanda kuko muri iki gihe turavye nka Oleg ari mu Rwanda uravye ibintu vyinshi bamubwira hariho nka interview yakoze baca bamubwira ngo ava ngo twarumva umuziki w'abarundi ngo ariko ubu ntitukiwumva cyane urakumva ko kandi amva mwe muravuga ati tuko turakora ariko baca bamubwira ati twarawumva ijya mbere ubu ntitukiwumva cyane. Oleg aravuga ati turiko turakora kandi cyane ubiravye nko mu Rwanda uravye nko mu Rwanda ni giki wifuza genre ku banyarwanda canke ubona canke abanyarwanda kwanza baturushije nambaje ikibazo nabi ni giki ubona abanyarwanda baturushije muziki kandi ntwibagire ko turiko turawumviriza umuziki nyarwanda muri iyi minsi ni giki ubona? Je mbona yuko ico baturushije bariko barakora cyane uravye nk'abaririmbyi nka ba Medi bariko bamenyekanisha igihugu cyabo international kandi bariko bakora ama collab menshi kandi bakora cyane kandi barafise resources yo gusora umuziki wabo kugurisha umuziki wabo cyane kurusha abarundi. Abarundi turasohora tukagira amashow tukaja twicara baratwibwira ko twahejeje ariko umuziki no kugira marketing babona kugira marketing no kugurisha no kugenda hanze bagira ama media tour bagira ibintu bimeze nko kubera umuziki ugere aho ugeze kubera umuziki sukuririmba gusa yaba kuririmba naje mba naricaye hariya simba narajini abibona no kugurisha umuziki kuza mu gihugu nk'uku ukarondera ama media ukarondera ama radio ukagurisha umuziki wawe ukaraba ivyo ukora. Ari n'ikindi kintu umuziki ndundi nta mahera urimo cyo kimwe n'ama media ndundi nta mahera arimo ubiravye nk'umuntu yatembereye ubona yuko hakwiye gukorwa iki? Cyo mbona yuko hakwiye gukorwa nuko abagwiza tunga kubyo nkaho uvuga ati Norvège ndayihevye nditaye mu Burundi gutunga umuziki gusa abagwiza tunga mu Burundi barondere ama media bayakoreshe aho gukoresha ibintu byo hanze barondera ama media yino barondera abaririmbyi bino kubera turonsa amahera ajya amahera gumasirikiranye amahera naja hanze ni nk'umuntu woriha nka 10 million umuntu nka Diamond aze kugira nka muziki ibintu nk'ivyo ariko urishe nk'umuntu nka Minus for example amahera azogumanye amahera azoguma akoresha kandi azoguma ariya kandi wa muri abakozi ayo mahera acakura mu gihugu amatax urayibona nuko abagwiza tunga gusabora ivyo bokora kwera umuziki utera imbere. Hari benshi bavuze ko abaririmbyi igigoye kubitaho kubiyumvira ngo bakorane business ko benshi babitwara nk'abavoye ahubwo ni kihe kintu gituma ubiravye ni kihe kintu gituma babiyumvira kuko nka twebwe dukorana namwe turana ko mutarabavoye mugabo ababaraba barabona ko benshi muri abavoye Isho novuga nuko abaririmbyi nibo bayihiyo image ni nk'umuntu wasanga muririmbyi nka Alvin asohokera kuri restaurant ndagaswe akicara akinywera akaboregwa agatubwenge agacatangura gutukana ivyo bintu vyo biriko birata
image yacu mugatwe ko abamwo base nyene kubera ego arashobora kubamo base ariko hari abantu babigira nka reality babibamo kuko nyene baba ingana lifestyle yabo ni batorera aho bajya batorera aho baja utuma wicara muhira ukarinda iyo show kwigusanga muhira aho gusohoka hanze atana kimuje gukora ubwo rero ikindi kintu naco wibuke ko ubuzima bugoye ego twebwe ngaha buragoye chance cyo kimwe na wewe hariya duko wibuke wo muririmbyi azi ngaha ko adafashwe neza ibintu bitameze neza ni kuvuga kadiri ko salon saragakora ego akaronsa aragakora ariko hari ukuntu umuntu ashobora gukora idiri umuntu akusanga uri ku kazi agakuba kujya nyene yaje hari akazi gasanzwe ashobora kuba n'umumekanisi umuntu kansanga ukambira ni waririmbye yandirimbo ariko nsohotse ngiye nko guperformingira nk'aba abandi bastare nkabagira warm up ngagira show bataraza bo baranyuba kujya nyene namuranye tumuvaye ni kuba amadira arakogwa ariko hari ukuntu umuntu yi present nko muririmbyi hari strategy nka Sadbiazani irigwa mu nzu ariko arakora asohotse hanze abagiye gukora business rero nico kintu nyene abarundi dukwiye nyene kwi branding the branding reka tuvyizere ko Satbi wewe azovamwe kandi twabonye by the way batanguye kumwizera ego amadiri nuko nyene ya ni pole pole usubiye hariya bagufata gute ufise fan base yawe imeze gute hariyo se fan base isanzwe gusa kubera niyo ubu niyo ntanguye gukora ama video cyane kubera abantu hariya bakunda ama video nabonye na YouTube hari kama audio why audio menshi ariko ubu natanguye ama video ari mukuza mfise nk'ama video arenga kuri 3 ngira nsohore ukwezi ndi kubasorera yindi kwezi nasohoye yindi ariko ni murindire turi kuzana impamvu yawe utari wazigize video nariko ndarondere uburyo bwo uburyo namwe murarondera uburyo bwo kugira marketing sinotora video atana hamwe iri kuraje none de views nakoze nka video ya 3 million zo banko utuma nza mu gihugu nzi yuko banaronse media tour ikwiye naronse airplay ikwiye ku radio ma televiziyo nka nkora video rero twabonye hariho video ihari ko nziza cyane uravye ijya video mu mazkwezi ya only 4 semaines ndibaza no kwezi uravye views waronse nizo wari wifuza nk'umuntu ariho agitangura gushaka ama video oya sinari ndazize zya views n'abantu bari bafise igihaba bukumbona kura indirimbo nkora cyane ko bariko benshi nibumviriza ama audio ngira babwira ko nasohoye video benshi baja kuzironga rero ndashima abantu bagiye kunsupportinga kandi babandanye banyereka urukundo ko nyene turi mu gusohora ibintu umuziki mugabo ukora nkuko kubera uyiryohere sinaza ko ukora sinkora nk'amahera je nkora kubera gusa nawe ukunze kuva kera wow reka tugubaze kwanza avant yo gusezera ubanze tubwire social media zawe amazina ariko n'ibintu wifuza kubwira abafan bawe n'abantu baba bakubonye ijya mbere kandi bahava baraba umuziki wawe bakawukunda social media zanje Instagram nitwa The Real Lord Mafia, Facebook The Real Lord Mafia ko nyene hanyuma YouTube ni Lord Mafia abarundi abafani banje mumfana ni mugende mugire subscribe kuri YouTube yanje munyereke urukundo hari ibikorwa byinshi ndi mukubazanira kandi ndazi ko binzoryoherwa izina baryumvise hajya bajyandika gute kwanza ubibabwire ukuntu nyarutsa nibibaze indomi mwimwe Lord Mafia LORDMAFYA urakoze cyane katugushimiye kandi ubandanye ukora ko twabonye n'ibikorwa ari byiza cyane murakoze cyane kunyakira amen merci beaucoup namwe mwaduhaye umwanya hama gahunda niyandireka ndabibasubiriremo ni guteza imbere umuziki ndundi uko abibasavye kama ugende ukore subscribe kuri ya channel yiwe unagire commentaire abona hazokosora none sivyo yego muzaba mukoze cyane yego turabakunda cyane uyu mwanya muduha murabizi ko tubashimira cyane merci beaucoup mugumane natwe ciao